wa gatatu igenekerezo rya kabiri munyonyo umwaka wa 2022 mu gisagara ca Bujumbura niho haraye huguruwe icese urumuri rw'amahoro rwateguwe ku ncuro ya 16. Ivyo bikorwa bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi we Angelique Ndayubaha, tutibagiye abategetsi batandukanye guhera ku mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Lieutenant General de Police Buca, umukuru w'inamashinga amateka y'u Burundi Daniel Geraze Ndabirabe, icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, abashikiranganje bagize leta y'u Burundi, abashinga amateka n'abakenguza amateka, umukuru w'igisagara ca Bujumbura n'abandi banyecubahiro batandukanye, tutibagiye abenegihugu bari basidukanye n'iyonka muri ivyo birori. Ubwo rumuri rw'amahoro rukaba rubaye ku ncuro ya 16 kujivugo kivuga giti tuzirikana igihugu cacu mu gukoresha neza itunga rusangi. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko urumuri rw'amahoro rugiye kubakirwa icibutso mu ntara ya Gitega, ruzoguma gwaka mbere n'igicapo cago caramaze gutunganywa, kikazoba giherekejwe n'inyubakwa nziza cane izoba ifise amagorofa arenga 10. Umukuru w'igihugu yabandanije atumirira abenegihugu kwakirana akanyamuneza igishika ubwo rumuri rw'amahoro kuko ruzana amahoro, akanyamuneza n'impore mu gihugu. Yabandanije amenyesha ko mu mahera yababa imiliyaridi 5 yavuye mu bariko banyonora igihugu, umuliyaridi umwe woye gutangwa mu nyubakwa z'ikibuga Intwari kugira ngo Uburundi ntibusubire kubandanya buzera inze burondera ikibuga cyo gukinirako mu bindi bihugu. Tubibutse ko kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya gatatu munyonyo umwaka wa 2022 bitegekanije ko urumuri rw'amahoro ruza kubandaniriza mu bikorwa rusangi kuri stade Intwari, inyuma yaho ruce gwerekeza mu ntara ya Bubanza rugana mu Cibitoke.